imboneza y'amahari ko arashikiriza avuga ati ngenda mubere Samura kwa kubera afise vyinshi Imana yamubwiye twokora mu Burundi tugatera imbere. Yarambwiye yaranteguye nkorera mu nzego zose, no kuvuga abakozi ba leta bose ndabazi kuko twarabanye, abari mu nzego z'umutekano, abasirikare n'abaye umusirikare, tukiyumvira ingene twokora dufise umutima mu nda tubona kazoza kacu, tukavuga. Jewe naza nandika mu mutwe. Abapolisi murazi ko twabanye nawe mushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano, ivyo barira umwe wese muri kazoza kiwe naravyumva. Narinjejwe iterambere ry'abene gihugu, ivyo abene gihugu barira byose naravyumva, nagiye ndavyandika mu mutwe. N'abajejwe umutekano birababaje cyane kuko nanje narahaciye ndabizi. Murazi ko bakukuruka bagifise inguvu, kuko igisoda ari gipolisi bisaba umuntu akomeye akiduga imisozi yiruka. Iyo rero hageze utanguye buke buke kugira inguvu nke ucukukuruka, mugabo ubu gikomereye gukora ibikorwa vy'iterambere mu gihugu. Nico gituma twafashe umugambi wuko uri mu nzego z'umutekano kitazabuza ko tuguma tukwigisha n'ubundi buhinga buzotuma ushobora guteza imbere igihugu waramaze gukukuruka. Ahandi ho kari wamenga uco usaza hataragera kuko warugiye ukiri muto. Ubu rero gukukuruka mu nzego z'umutekano ntibizoba ikibazo. Nico gituma tuzoguma dutsimbataza cyane yuko inzego z'umutekano nazo zigira uruhara mu iterambere ry'igihugu, kugira ngo babe barimenyereza guteza imbere igihugu nibakukuruka bace babandanirizako. Erega mu bisanzwe umuntu arakora gushika aho nyene yamagara make amushikira. Ku nzego z'umutekano rero turabona yuko naho nyene twatoreye umuti. Erega nabo nyene ndababwira kuko naho batari mu migambwe baratora, none bazotora imigambi batazi. Reka ndabibwirire, je natoye umuti w'ibibazo bari bafise. Ibindi bibazo bari bafise navyo nukuroswa uburyo ubushobozi kugira bashobore gukora ico biyemeje kugwanira igihugu. Yemwe ndabizi kubera jewe nari ndongo igisata kijejwe nyene ibikoresho vy'inzego z'umutekano. Murumva yuko ntazofyinata hageze yuko dukomeza inzego z'umutekano mu gihugu cyacu kugira tube barurangiranwa, dukingira igihugu cyacu kigira igitinyiro, twongere tugende mu mahanga tuje kubagafasha kugarukana umutekano. Erega ingabo z'u Burundi zisigaye ziri barutumwako. Ico rero tuzokibandanya. Murumva yuko abantu bagiye kugira ubukomezi butuma bakora. Abakozi ba leta rero barafise ingorane zikomeye, abatari abakozi ba leta ntibabizi. Nico gituma ni atakigira utuguvu, atakigira utugara, yanka kuja kuruhuka, kuko avuga ati nzoba mfuye ngiye gupfa. Ico kibazo twagitoreye umuti. Abakozi ba leta nagira ndababwire, uwashaje kare yarahomvye. Twasanze biva kugutunganya nabi ingene ajya amahera muziganya, ingene ajya amahera tuziganya dukuye ku mishahara atunganywa nabi. Twasanze tuyakuntunganije neza nayo azodutunganiriza tugeze mu zabukuru, kuko twasanze n'umutahe twebwe tuba twiziganirije. Uwo mutahe rero turaheza tukarya inyungu yayo dushitse mu zabukuru dukukurutse. Ubu rero turifuza neza tugiye kubiharura ku buryo uwukukurutse azohembwa umushahara n'imiburiburi wababa uwo yahora ahembwa agikora, kuko twasanze ariziganirije. N'ibintu bisanzwe cyane, namwe nimuharura. Naravyumvise nyiriko ndabiringaniza, bose bavuze bati nivyo, kuko abajejwe kuringaniza gutunganya ajya amahera. Erega bagiye kuvyonona bacavuga mu gifaransa, bayise mu gifaransa ngo ni cotisation. Nukuvuga umengo urakotije uritahiye. Ubu nanjye raganda babwire urya n'umutahe muziganije uzobatunga mumaze gukukuruka.
ubu rero bigira bihinduke, imvugo mbi zigira zihinduke zibe nziza. Ngo cotisation nk'uko umenga urahaye abandi n'umutahe wawe, bajya bajaje kuwutunganya nabo n'abakozi b'abakozi ba leta. Abakozi ba leta rero bategerezwa gukurikirana umutahe wabo kuri kutunganywa neza kugira uze umutungi ageze mu zabukuru. Twarabibonye ivyo vyose vyabaye cagihe tukiri mu nzira ya Satani, mugo kubera Imana imaze kudutumbereza, ubu turabona ibitumbereye bigiye gutumbera neza. Rero ibi mvuze no byo guteganiriza kazoza abakozi, si abakozi ba leta gusa. Ubu tugiye guha inguvu nyinshi abagwizatunga. Ndaza kubereka iyo bizova kugira ngo nabo bumve yuko bashikiriwe, nta numwe azosigara inyuma. Ariko nagira ndababwire yuko n'abakozi bakorera amashirahamwe y'abagwizatunga ko nabo nyene batereza kuziganirizwa kazoza. Hariho abakozi bato bato bari baragowe basha. Ega ngaturi mu muryango tuze turatuyaga. Abafundi mwari mwaragowe kuko ntimwabona kazoza kanyu. Babandi bafasha abafundi murabona iyo mukomeretse muri kwishantiye mutazirayo nimwe muja kwivuza. Ubu twafashe umugambi yuko namwe dutangura kubatunganiriza ugize ivyako ku kazi, umenye yuko nawe bagutunganiriza. Erega abakora imigambi bose nawe bamukingira ivyanyu, mukingira abakozi, mwongere mukingire najya amashantiye yanyu. Nico gituma tuzotera intege babandi batwara amasosiyete ateganiriza kazoza abantu n'ibintu, amasirasi, kugira ngo n'abagwizatunga nabo bashobore kugira amasirasi n'umukozi wakomeretse avugwe. Uno munsi umenga abo bakozi bato bato barahebwe, abayaya n'ababoyi umenga barahebwe, kandi n'abara abakozi arabagwizatunga mu bandi. None agasigara akora wagiye ku kazi, woshikira ya saa sita igeze. Murumva yuko bose nabo guteganirizwa kazoza.